Hari ibintu dukora mu buzima tutabizi, ibindi tukavyica tubizi ariko ugasanga twibwira canke tubifata ko ari ibintu bisanzwe. Uyu musi rero tugiye kuvuga ku mategeko y'ubuzima. Aya niyo wayakwirikiza uzoba umuntu yigirira icizere, umuntu yiyubashe bamwe twita abasirimu, ndetse uzoba n'umuntu afise agaciro mu bandi. Ikaze kuri G4G, jewe mwumva ni Roy Gif. Ndabasaba mukora subscribe kugira ngo tubandanye tujana buri munsi. Itegeko rya mbere, nimba umaze igihe kinini utavugana n'umuntu, kumwibwira birakenewe cane. Muri iyi si biragoye, buri wese aba ari busy no kurondera ubuzima canke kuraba uko yokwiteza imbere. Rero umuntu arahuye, muramenyana, muhana nimero, ariko heze igihe kinini mutavugana, birashoboka cane ko ashobora kuba yarakwibagiye canke yaratakaje nimero yawe. Ushobora kumuhamagara ukamubwira uti ndi naka, twahuriye aha naka ca gihe, ati haraheze iminsi myinshi tutavugana, twaheruka kuvugana kera, nashaka nkubwire ibi n'ibi canke kukubaza ibi n'ibi. Ibi bintu ni vyiza cane kandi ni ivy'ibisirimu. Nimba uri muri babandi wandikira umuntu ngo sha urirengagiza, ati ushaka umbwire ko utasevinze nimero zanje, ati ugomba uvuge yuko utanyibuka, n'ibindi bintu nk'ivyo. Ibi nimba ubikora umenye ko ubangamira uwo uri kurabwira. Rimwe wasubira kumurondera ashobora kutakwitaba canke ashobora kukwishura ko yishakiye bivanye nuko wamwandikiye umengo uriko uramugora. Umuntu arashobora gutakaza nimero yawe canke arashobora guhindura telefone atari uko yaguciye amazi canke yagusuzuguye, ariko kubera ubuzima n'umuntu ashobora kukwibagira. Rero nimba usubiye kuvugana n'umuntu canke usubiye kurondera umuntu mwaheruka kuvugana kera, ni vyiza ko mwanza kumwiyibutsa ukavuga ati jewe ndi naka, twahuye uku n'uku n'uku, kugira ngo wongere umwibutse. Kubera yuko umuntu yifitiye icizere canke umuntu akora ibintu vy'abasirimu, si ngombwa ngo abantu ngo bamufate ko afise agaciro kuri we canke babone ko ari uhatari. Wewe nyene ubwiwe wabona yuko ari uhatari. Rero nimba nawe usanzwe ukora ibintu vyo kwandikira abantu canke kuvugisha abantu kubabaza ko bakwibagiye canke batakwibagiye, ivyo vyerekana yuko ata cizere wifitiye. Ikintu ca kabiri, ntugace umuntu mw'ijambo uzana ibintu bidahuye, kuko ibi bintu birasuzuguritse cane. Umuntu ariko arababwira inkuru, abantu bose bahoze bariko barumviriza, nuko ubundi ukumva aradutse ngo mbega mwebwe mumva mudashonje, akazana ibindi bitahuye n'iyo nkuru muriko muravuga, akavanga ibintu. Abantu bakunda gukora ibi bintu baba bumva ari ibintu vyiza, bumva bakoze akantu k'ubwenge, ariko yamara igiye kubiraba neza, ibi bintu rimwe na rimwe naho babikora bisetsa canke batwenga, ntibiha agaciro nyene kubivuga, kubera yuko iyo bimaze kuba rimwe canke kabiri bigutesha agaciro muri societe, ku buryo umuntu mushobora kuba muri kumwe akavuga ati jewe naka ntitwojana naka, kubera ko rimwe na rimwe hari igihe umenga nta ndero afise. Rero nimba ushaka kuba umusirimu, ntugace umuntu mw'ijambo uzana ibintu bidakenewe. Ikintu ca gatatu, nubwo woba uzi ibintu ku ngingo kanaka abantu bariko baravuga ko, ntukime ijambo abandi, reka abandi bavuge uko bavyumva, hama nawe uze kugira ico wongerako. Canke kwa kundi wama ukosora abantu ugasanga yego ibintu ndabizi, ariko abo bantu mwaba muri kumwe bama bavuga amakosa, ukaca usanga uriko urabwira ngo aha bavuga uku canke vyari kugenda uko. Muri make uriko urabikora umenga uriko urabafasha kandi umenga ni vyiza kubakosora, ariko iyo bimaze kuba akamenyero canke iyo bimaze kubikora kenshi, abantu baratinda bakakurambirwa, bakabona yuko wishira hejuru. Nimba abo mugendana canke abo mukorana bama bakora amakosa buri munsi, kandi wowe ukabona yuko ayo makosa akubangamira cane, hindura abo mukorana canke abagenzi mugendana, ugende mubo munganya ubwenge, kuko navyo biremewe. Ariko niwamana na babandi wamukosora buri munsi, azogera igihe babone yuko wishira hejuru, atari uko bakosora ahubwo ari ukwishira hejuru, bigutesha agaciro muri kumwe, usange hatanguye kuzamwo uburyarya. Ikintu ca kane, ntugahore uvuga ibitagenda neza, ubure n'umwanya wo gushima ivyiza. Muri make ntukabe intashima. Umuntu guhera ku hantu ari canke ku hantu aba, kuvyarya buri munsi canke kuvyo yambara nabo bagendana, hazokwama hariho ibintu bitameze neza. Mugabo ntibivuze yuko hazokwama hatariho n'ibitari vyiza. Hashobora kuba hariho bibi, hakabaho n'ibindi vyiza. Rero ntugate umwanya wawe wose uraba ibitagenze neza canke ibitameze neza, ngo uce wama widoga. Umutima wawe ugumanike akantu ko kwidoga, nkuko umenga ibintu vyose
akajagari n'ibibi. Ibi bituma abo mubana canke abo mugendana bakurambirwa, bakumva nta n'umwe yoshobora kukuja iruhande canke nta n'umwe ashaka kugendana nawe, ugasanga uriko uratakaza agaciro canke akamaro muri sosiyete. Mu buzima tubayemwo, ibikubabaza bizokwamaho, abo uzogira neza bakakugirira nabi, ariko nawe ntihazobura kukugirira neza. Rero wibuke kuba umuntu ashima, bizotuma n'abo mubana bavuga bati naka naho aravuga amakosa, ariko rimwe rimwe arafise ikintu ashima. Ikintu ca gatanu canke itegeko rya gatanu ryo rya nyuma, nuhura n'umuntu muzinanye canke utazi, mukaba mugiye kumarana ahantu umwanya, aho guhora buri wese yabuze ico akora, biragoye ko woraba umuntu maze umubureho ikintu ciza umuvugako. Akarero, ushobora kumubwira ati uriko uramota neza, utwenga neza, nkunze ibintu wambaye, nkunze ukuntu wasutse, canke ivyo arivyo vyose wamubonye ko vyiza, canke utwenga neza, ibintu nk'ivyo. Muri make, ntukabure amahirwe yo kuvuga ikintu ciza wabonye kuri mugenzi wawe, canke ntukabure amahirwe yo kuganira n'umuntu bitewe nuko wabuze ico umubwira. Kandi iyo umuntu utanguye kumwapresiya ukamubwira ibintu vyiza wamubonyeko, n'ikiganiro gikwirikira inyuma aba ari ciza cane. Nk'ubu usanze abantu bicaye ahantu ukavuga ati wawu, ahantu mwicaye ni heza, iyi nzu ni nziza. Ibi bituma barya abantu uhasanze canke barya abantu bahari bumva yuko bari ahantu h'agaciro, ku buryo nibashobora kubona bavuga bati uriya muntu kweri, uriya muntu ni umusirimu, canke uriya muntu ni uw'agaciro kuko arazi kubona ivyiza. Kandi ntukabure amahirwe yo gukora iciza buri munsi. Iyo uhuye n'umuntu, waba umuzi utamuzi, afise ikintu ciza kimubwire, ku buryo iyo agiye kuryama azociyumvira. Mu buryo bumwe canke ubundi ushobora gusanga hari ico uterereye mu buzima bw'uwo muntu, nawe mu buryo utazi. Ibi ni bimwe mu bintu bitanu bishobora kwerekana yuko uri umuntu ufise agaciro, kwerekana yuko uri umuntu uzi kuganira, kwerekana yuko uri umuntu uzi kubana n'abantu, bikaguhesha agaciro muri sosiyete canke aho ubaye, canke umuntu muhijyambere. Mwakoze kumviriza iki kiganiro jewe wumva. Ni Roy Jeff kuri G4G.